Waramutse neza mufasoni, Mahoro cane. utubwire uko witwa. Nitwa Charlene Irakoze. Mhm. Hari igitabo uheruka gusohora. Ego, Mhm. mperuka gusohora igitabo citwa Libéré par le pardon. Casohotse mu ku kwezi kwa gatanu. Hanyuma ni novuga nti ni ubuhamya bwanje, partaja ukuntu nashoboye gukira kubera pardon, ukuntu nababariye umuntu yanyiciye papa haheze imyaka irenga 20. Waramurikuriye. Ego, ubwuntu Mhm. bw'Imana. Okay. Mu majambo makeya, uyu muntu yishe papa wawe ryari? Muntishe papa wanje mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi 1997, bari bateze amamine anti-char, igihe bari bateze amamine anti-char i Bujumbura. Papa wanje yahitanywe n'amamine anti-char bari bashize amaja za hajya kuri autoroute avenue de l'université. Hama umwaka ukurikira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani 1998, niho kuri RTNB bavuga ivyabaye. Hanyuma baca ndumva umuntu amazina y'abantu bashizeho les présumés poseurs de mine anti-char, urumva hariho izina rimwe ryangumye mu mutwe. Iryo zina ku mwana mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani, afise imyaka umunani, mu mutwe sinatahura ngo urumva ngo les présumés poseurs ngo biki, je mu mutwe yari uyo nyene niwe yishe papa. Hanyuma iryo zina nagumanye ni izina ry'umuntu haheze imyaka yahavuye atwara igihugu c'u Burundi. Inkuru nziza Petero. Cane gose, inkuru nziza Mhm. Petero. Mhm. Urumva ni nk'umuntu wakuze bavuga ati niwe yakwiciye haheze imyaka, ukazibona abaye umukuru w'igihugu, uvuga ati none mu justice y'u Burundi imeze gute? Hanyuma urumva nsubi inyuma gato, nkicumva ko ari we yamwishe, ari mu bantu bamwishe, nari napanze imipango y'uko na jewe nzokwihora. Nari navuze yuko mu myaka mfise imyaka 25 nzo nzomwihora, ca ntangura kuza ndavuga nti bon reka ni prepare, nza ndagwana n'abana twungana. Abana benshi muri iyo myaka bariko baragwana bibaza ati bon ni gukina, ariko je mu mutwe nari mfise nti reka ntangure kwiprepara. Mfise imyaka mirongo, kora kuri jewe navuga ati 25 ans ni imyaka myiza, 25 ans nzoca nja kumwica. Hanyuma harabaye haheze imyaka, mama yarakunda kunjana kuri foyer de charité gusenga. Niho umupatiri ahari yitwa patiri Amankana, ijambo ry'Imana yariko aratwigisha avuga ko Yezu ari se w'imfuvyi. Iryo jambo ryarankozeko, ndavuga nti reka ndeke kwihora, ariko sinashaka kubabarira, kuko kuri jewe kubabarira ni kuba umuhemu. Naragumanye iyo ndavuga nti jewe sinzopfa ndamubabariye, kugira ngo rero nereke Imana yuko ndi serieuse muri ivyo bintu. No mu gisabisho ca dawa twese sinavuga hajya bavuga ngo utubabarire ibicumuro vyacu nk'uko natwe tubabarira batugiriye nabi. Ariko haheze imyaka irenga 20, 25 ans précisément, niho nashoboye kumva ko ndamubabariye, nahone biciye mu ntuzenya kubw'ubuntu bw'Imana. Mu gitabo canje rero ndasigura ukuntu bigoye kubabarira, ukuntu nanka kubabarira, mu nyuma ngaca mbabarira nyene, Ubwo ngaca kubabarira ndamurekura. kwawe koko ntiharimo kuvuga ati mbe nzobishikako gute hoho n'ababariye ngo nihe amahoro, ndi bubishikeho gute asigaye ari n'umukuru w'igihugu. Wanashima ndamubabariye yamaze no gupfa. Mhm. Nagiye kumubarira yamaze no gupfa, n'umunsi apfa nararyohewe, naragize umunsi mukuru. Mhm. Gusa nababariye kubera mu bisanzwe hajyanya ubw'umugenda ufite ishavu umuntu, mwanya wose uguma umwiyumvira.
umwiyumvira wewe ntakwiyumvira ntagira iki mugabo uguma habaye nk'iki naho ugerageza kuvyikuramwo mugabo haragera igihe mu mwanya wose aguma uvyiyumvira bigaca binakwicira n'ubuzima mu buryo butandukanye mu gitabo ndabisigura cane Mm. ukuntu iyo wanka kubabarira umuntu wewe wiba wibaza yuko umerewe neza ariko ofeti nuko ofeti uriko urareka ko igikomere wagize mu mutima kiguma sinzi ingene novyita mu kirundi kiguma ciyafekita Mm. rero kubabarira kubw'iwanje si kugira ngo navuga ngo ya ngo ahubwo yanamaze no gupfa kubw'iwanje kubabarira yari reka nkize igikomere mfise ku mutima niruhurire niho nagiye kubitahura maze no kubabarira Okay, tuzokigaruka kuri ico gitabo mu yego buryo burambuye umuntu mm. yokironka gute ubu? ubunye umuntu yokironka aciye kuri ntuzenya kuri Amazon canke akakironka aciye kuri maison d'édition yanje yitwa Argent Livre aciye kuri argentlivre.com hanyuma nk'abantu baba nko muri mu Bufaransa canke muri Europe barashobora kundondera baciye kuri Instagram yanje ni Charlène Irakoze mva -du-8 Charlène -du-8 Irakoze -du-8 hama baca bandonka bashaka igitabo ndashobora kubarungikira en plus kiri na dédicace Urakoze cyane Charlene, tuzokigarukako mu buryo burambuye ego kimaze kugurishwa kugira ntituvuge byinshi mu birimwo, ego tube turagaruka inga. Urakoze cyane. murakoze namwe